I love you ndagukunda. Cyo ni ryambere. Kandi nzokuvyarira. Rya gatatu. Witwe papa. Papa nde? Papa Ayana. Ayana. Papa Vayana. Vyose tu. Wakiriye gute maze gusanga ufise inda kandi wakinye filme utwarinda? Ya kuni yakiriye kubera nari mfise isafari zanje nari mfise yo ngomba kuja. Agomba nyene kuja ku madiri. Urabona ko umuntu afise cyangombwa ntashobora kuguma cicaranye mu nda atari ko aragikoresha ngo arondera amafaranga kuko urabona ubukene buri nga mu Burundi. Maze kumenya ko mfise inda narababaye ndipfuza kuyikurayo. Ico nshaka kumusaba nuko yo nkurikirana mu gihe mfise imbanyi kuko umugore afise imbanyi yibungenza bari mu bihe bibi akaguha keya akampa keya nyine nko bikeneye kuko twebwe abagore dufise imbanyi tugira ama stress umwana agakina mu nda ukumva imigero uri kurarya karatera umuntu mugero ko harakina nyene ukumva umwana ariko agutera ingumu n'imigere abakobwa no hanura bashobora gutwara inda batabishaka nibaze bipfuze gukura inda ngo nuko ngo batwaye inda ngo batabishaka no mwana n'umugisha kandi kira mwana wese avukana isahani yiwe cyangwa riski yiwe umugisha wiwe umfo ku mwana rero ntuze umuhore ngo amakosa ngo watwaye inda ngo utayishaka ngugire ngo uyikureyo no STV every story matters. Yes, munira ndakuramutse urukundo uri kuradukukirana kuri STV nkuko bibona nundi munsi kandi tuguha ikaze dushimira n'abafana bacu bose aho bava bakagiye. Ko bibona imbere yacu hari umwigeme ndetse n'umusore ariko mubiravye neza umwigeme arashobora kubasa n'umuntu yibungenze. Mama lao nta kuntu mera nk'ukora kunda kugira ngo ega bava bibaza nivyo kwigirisha mera nk'ukora ho gato uko barabonanye oya mera nk'ufukura umujitandi sawa murabona ikibondo uko biri koso yitwa Queen. Hari impamvu rero bicaranye n'umuhungu umuhungu si kuvuga ngo nico canzanye ko ibirimwe ariko nuko hari ivyo ibihuriramwo. Reka mahenda muramuse mbona ari afashe na micro. Okay yamuha yabonye yubashe mutama. Ego Karibu sana bro niko kuri STV. Ego merci murakoze. Ego ndashima Imana. Uraberewe sana brother. Murakoze namwe muraberewe. Asante sana. Jenny bambona nubwo wobeshe baraza kuvyemera. Oya ni bye mumeze fresh. Yes. Ibintu biri cool. Unkundira umwegereze micro umudada mbona umwenga ariko aramwenyura cyane ngararyohewe. So ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Ndashima. Wewe warigeze kuba mu gihugu gutembera mu bihugu bitandukanye? Yeah. Byaraje tugenda entre Saudia na Oman haraho wagiye? Naragiye. Wagiye he? Nagiye Saudia, Kenya. Ni heshi nyene. Reka dufatire muri Saudia ubuzima bwawe wabusanze gute? Mu ncamake. Ubuzima bugoye. Mwegereze gato. Ni ubuzima bugoye cyane bro. Yeah. Ariko urafise icyo wahakuye urashima. Wapi naco nahakuye kuba naciye ngira ingorane yo kugwara umugongo. Wavuye n'ugwaye canke oya nawugwarira hariya kubera jewe mvino kuba atakazi kamvuna cyane narimenyereye kubera ari rero baguha ubuzi bukuvuna ukakora uhagaze irifo ku mugongo rero naciye ngira ikibazo cy'umugongo. Ariko uraza urinze uja hariya kwe uko tuvyumva ashugenda wahisemo. Je ntavyo narinzi vraiment ko ngiye gukora ubuzi bundusha nenzi ko nkora akazi mpejeje nkaca ndyama uryama hari ivyo kuryama. Pole sana ariko ni kibazo gishobora kuba cyo cyangwa n'ikibeco ntoburi mu bantu kuko biraca ngo hariya ngo bagasama n'amada ntoburi mu bantu basamiye inda hariya. Oya nanda no banasamiye hariya vraiment. Ariko nta bya bindi twumva ku ruhande ngo namabezi ngo namaki iriyo bya vrai. Of course. Kandi umuzuzo ivyaraje nzoza kukukura nakamera no kunkeza. Nzoza kugukeza na kamera ariko nakibaza. Sawa. Aho nyene impamvu mwicaranye muri babiri cyangwa impamvu nashatse kubahuza nuko niko aheruka gusohora indirimbo wari umukuni video wiwe nivyo? Ego. Sawa. Ikigira kabiri uyu mudada yakaraboneka muri nk'umu actrice muri filme yitwa Inyota ica kuri channel yawe nyene ni Ego niko on the fire. Ego. Sawa. Mu ndirimbo historique twarayimenye yuko atari uyu. Ego. Nivyo vyatumye ndabahuza ariko. Ego.
hariko muri filme amatwa dusumira nivyo baba bamaze kubona yego biraboneka ko uyu mudada ashobora kuba yaratwaye inda muri filme kweli yego iyo bija hose ngira ni ino nyene ni inda nyene yego gusa kijya gihe yari siga mbe yari maze amezi angahe umunani ariko filime isohose haraciye amezi haraciye ukwezi kurenga none ubona isa niyimirije kuvuka kweli sawa bisigura kwiyi atari ya fresh ahubwo ndanagutwenze na filime yarangiye batwishe twafuye none twazuse gute inda bayikubise barajyaguye jewe shaka untwenga ikibazo canje kiri ngaha murashobora kuba mwarakinye filime ashobora ati no realite bikabamo ntibiguma muri filime twende inbox sasa cyangwa fata jambo ibindi byose bikikurikiza so yego wewe kwanza umuhungu ikibazo kimwe utemeye ni kuri zone mugasho inda urayemera ntuyemera iyo nemera nemera iyo muri filime ikibazo ni ego canke oya nemera iyo muri oya no ni ndayemera cyangwa sindayemera none gasho ngende kwemera umurima wabivye wundi mugabo amaguru n'amaboko bayamanike man ikibazo ni iki wewe wishandayemera cyangwa sindayemera inda urayemera ntuyemera wanse ni kuri zone asha uhamagarisha gipolisi kigira hariho umujama kenshi hari umujama twigeze kwicarana ahantu ico gihe twariko dusangira wari umuvinyo baca baragura inyama turafungura vremi barariragwa rero yaranwa kugira ngo akwereke ko yahaze wabona urutoki hejuru ngo ntiyavuga agusubiye ku mugori bararyaragwa so nanje uramanitse sinigwa uravyemera muri manje bisigure yuko sigwanje ico gipolisi gihari come back muyora umuzigo sawa uyu muhungu ariwa gusorera indirimbo amashanje ndabasaba kwanza mumushigikire YouTube yitwa Nikon the Fire na filme niho zica ziwe sinzi ko ariko bizobandanya ariko biri kano kanya ariko gusorera filme yitwa Inyota nibaza yaraheze yaraheze acasora mu nyuma yaho indirimbo ariko ikibazo kimwe ama viewers akaboneka cyane kuri filme kurusha ku ndirimbo ni kubera iki mbo sinovuga ngo ariko aboneka cyane kuruta indirimbo ego ugerageje kuraba imisi yaciye filime iriko n'imisi yaciye indirimbo iriko ntibingana imisi yaciye hariko filime niyo myinshi kuruta iyi haciye hariko indirimbo so n'indirimbo ahigeze turashima buke sawa babanze bagushikire bagire subscribe abatarabigira ego nanje naramaze kuyigira ego cyane bimeze neza indirimbo ifise 1200 ku minsi ine ariko filme zifise 12k mu kwezi 16k mu kwezi coming soon ifise 1k rumva ko ari itandukaniro nini kuko kwezi n'imisi ine uko biri kose urabona ko filme ziri ku nguvu zidasanzwe ubwo nushaka kumerita gukina filme kurusha oya mbo ni kuvuga ko hajya iyo umuntu agiye kugurura igikorwa cawe ntiyugurura ngo nuko ngo yugurure filme ngo canke yugurura indirimbo so nuvuga ko je ndibazangira abafana benshi bahari n'aba filme kuruta mu ndirimbo cyangwa ugasanga indirimbo benshi ntibarayimenya ko yasohose abatarayimenya ni mashanje YouTube iriko ni Nikon the Fire genda muryoherwe murangize umwaka neza nakaririmbo keza ego kubuto ego cyane bashikana aho filme igeze sibyo none ego Nikon ushobora kuba hari ibintu bibiri wifuza ko mvuga muri kino kiganiro ntaravuga nibi nibijanye na fofo umukunzi wanje wakahise sawa ego ico narinda cibuka ndashaka gato yatu barabikurikiranya aho mwagiye murabikora ego uno musi ukuragirizwa man numva imbeho kweri niho fresh kaka kima karabaye keza wazi ibintu biratese cyo twenga wow ni kuvuga ngo ibijanye na fofo wowe uramukunda warabigaragaje no mu ndirimbo sivyo ariko ko hari umuntu nifuza kubahuza nawe kandi nzosaba ko mu mpuwo mwanya n'ujya muhungu yamukoye kuko uko biri kose nubwo yoheba umukobwa niyo heba amafaranga birumvikana ko ntiyakoye kugira ngo akwere umundi muntu sivyo unkundire tuzogikore ujya muhunga hari kugira ngo turonke umuco wose kwiye kugira ngo nibibazo ujya muhungu Celeste biragoye guhura nawe
kuko igihe cyose iyo duhuye nshobora kugira ndahakwa gutaha nkomeresa yego bivanye nuko n'umuntu yiyumvira ko namuhemukiye n'umuntu anyumvira ko ntari so na pardon nyinshi nazimusavye n'umukobwa w'umwana wiwe naramumuhaye ariko yarananiwe so icyo nizera nuko bizokunda kuko nta kidashoboka mu gihe hari kumvikana ndazi ko umutananirwa pambana tuza turabego twizere yuko bizogenda neza nanje navyizeye cyane iyo ni party tungiye kubazanira vuba yaba abahungu babiri kuko barabica bigacika kandi bakanabipfa bidasanzwe icyo bapfa kirumvikana kandi kirimo inyigisho nyinshi kuko ni ibintu bishikira abantu benshi wowe ukaja gukundana n'umukobwa kuko bakuneye ngo kuva kera ariko baratakarana bamaze gutakarana bicaye ngombwa yuko ujya muhungu yari yaramaze kumukora urumva nawe nashobora guheberana kandi mu mategeko we nashaka inkwano ahubwo akeneye umukobwa rero tuzorondera umuco wabyo kandi ngo hari abagabo ntihagwa ibara unkundire rero nyegereze mikro kuri uyu mwigeme uri uyu mama bizoza mama bizoza wakiriye gute maze gusanga ufise inda kandi wakinye filme utwara inda ukuntu niyakiriye kubera nari mfise isafari zanje nari mfise iyo ngomba kuja agomba nyene kuja ku madiri urabona ko umuntu afise cyangombwa ntashobora kuguma cicaranye mu nzu atari ko aragikoresha ngo arondera amafaranga kuko urabona ubukene buri nga mu Burundi maze kumenya ko mfise inda narababaye ubu nyene nimere fresh nta kibazo na kimwe mfise wibaza ko byavuye kuki kugira ukine filme utwara inda hajya nyene mbe haci hagati yaho ya filme uheja kuyikina ndetse no gutwara inda wibaza ko haciye mu mwanya ungana gute hagati ntabwo haciye nk'igihe kirekire naciye ntwara inda nk'igihe kingana gute nk'iminsi ingana gute iyo yaciye hagati ugaca usama urabona duhejeje gushutinga ijya ndirimbo y'uwo muhungu oya muvuga izina uramuzi y'uwo muhungu duhejeje gushutinga nani ijya ndirimbo ya Nicole haciye nk'imisi ibiri ndaca ndasama kabisa aciye barya umwana ndamubaze ukuntu yantanze gufata ku mavuta kandi ari je naguma ndaguhora ko kenshi muri filme hehe na hehe sha burya ndasinziriye none wibaza ko wahombye cyangwa kuwungutse sha oya atari gwawe warahombye warungutse aho sinumva aho noja hagati y'uruhombo n'ikega umwana n'umugisha nko babivuga iyo bamungabire none ko asinye ko ari wewe ariko akabivuga mu kiganiro yareka wewe usinya ndemeye ni gwanzo ifasha kila kitu bo babiri bonyica nutse ko hariho uwundi wa mbere yateye inda wa mutu ayo mateka uri uraja mu gitabo cy'abantu bafite ayo mateka ubu asha no bari ko nandika amateka kabisa iyo usanga ari umwana mubi ariko kuvuga ko ari nagwawe kuko nigeze nkoma akarere narakomye akarere hendo umwana mwiza Celeste gusa ni umunsi nakuyoye mama yake none gukoma akarere nibikega ari kintu tugikiragoye buto gukoma akarere hari kiganiro nigeze kubona mvuga ngo ensolite ngira ni ensolite nyene moya sasa Queen Jebrama nibaza ko biryoshye uko biri kose kuba twite ya biraryoshe kabisa nakubara kana kambere mbega oya naka kabiri this akambere afite imyaka ingahe 3.5 kandi ukurikije neza none turaba nko mu mezi 6 uce wiyumve bizoba biryoshe umwana n'umutu uce yongera wa gatatu oya igara mu mezi 6 uce yongera wa gatatu ibyo bintu wandire kivyo bintu ubyara mfise imyaka 34 ubu ufise ingahe 20 umuzoza uvyara mu myaka 13 y'imbere ubu ho wari ubizi kuzovyara navyo narinzi mugabo none wumva kandi navyo bizoshika oya n'ukuri ico nsaba Imana no saba Imana nsubire mvyare mfise nka 35 40 rega ubu ndakuze ndi mama bato vendeza urakuze vyata none simfise abana babiri numva ko nshaje none kugomba uje kurondera amadiri kandi wavyo ufise ikibazo cy'umugongo hozo bishobora kwera sinzokora amadira mvunagura hari yoroshe nayagutayo nayo ya urashobora kusanga akazi ukora ivy'iwawe iki ugasaga basi wicaye muri supermarket byo biroroshe mbwa bijya byo gukora muri Saudia wozi ivyombo ukoropa umesa bijya ntavyo noshobora vraiment ariko none sha ko abandi bagashobora none gasha ko abandi urabona abandi bintu urabona bajya bashobora akazi ko muri Saudia byiza mpanuye abantu baja muri Saudia byiza umuntu akwiye kuja muri Saudia vraiment
nk'umuntu afise nk'imyaka nka 30 35 uyo ni sawa mugabo nka twebwe tukiri imiyabaga no tuba turiko turonona ubuzima bwacu urazi umuntu imyaka ya mbere umuntu akora cyane ni gushika ku myaka moins de 25 utanguye 26 kuduga utanguye kugabanuka kwiyumvira cyane ubwonko bukora neza ariko ho we uvuga ati mfise ubumuga tubw'umugongo basi mwe bumuga bwo ndabusatsa ariko none kumengo ni sawa tu ibondo kizovuka gute umugabo azoba amasengesho vraiment kandi muze mumfashe gusenga tugusenge ikibazo ya ufise ikibazo cy'umugongo ariko papa wiwe aramwakira neza avuga ati bana dori umwana karibu yangu yebana kandi ari karamurera bien cyane nta kibazo na kimwe muri byose bikoresho umwanya arawutanga byose ntaca atatanga urishimye ariko cyane amaze nk'indwa ataza numva nyene ko yo no chance sara gareka iminsi umva okwihanganira ninga iminsi no kwihanganira iminsi no kwihanganira oya adashobora kwihanganira nk'indwi ntaco bitwaye mugabo kubwo umwana ntivyemewe ko indwi ishobora kurengana utabona nke n'umugabo ivyo byose n'amagozi natwe natari tubizi tubimenyeyo navyo mwari muzi yego kwe uzoko ndifuza umwana wawe azokurikirana kino kiganiro nkiri kwisi nanje vyonetse arabe ikiganiro nzoba nabaye umupapa ndibaza akuze gatoye arabe ikiganiro ndi nkiri kwisi nzokwishima donc ari mu za myaka 5 6 8 10 azoba yamaze kukiraba ikiganiro avuga ati yo mama wari umeze uko wari mwiza wari utesa mama ko wabeshe mu kiganiro ngo uzogenda ibura kutagiye ngorega byaciye bipfa mwana ariko sivyo tugusabira byotuma biba ako byohomba kugira ngo urabe ko wo kwisuganya ubuzima bwageboneka neza sivyo mu ntumbero yo kwakwanya ndabona n'imvura igomba idukubita kwera ni giki usaba cyangwa uhanura ni cambe ni giki usaba papa wo mwana Isho nshaka umusaba nuko yo nkurikirana mu gihe mfise imbanyi kuko umugore afise imbanyi yibungenza bari mu bihe bibi akaguhakea akampakea nyene nko bikeneye kuko twebwe abagore dufise imbanyi tugira ama stress umwana agakina mu nda ukumva imigero uri kurajya karatera umuntu mugero ukuntu harakina nyene ukumva umwana ariko agutera ingumu n'imigere azohava baje jetri na Jackie cyane hajya vuga uburahabona je natwara inda nzohava ndaha ndabigire biba bimetse arakubita nyene bya seri yo ewe mana nzoyitwara ryari umugabo ntatwara inda ntihagira umugabo azokwifuza gutwara inda byobaho kandi umugore afise inda uzumwubahe ko aca mu bihe bigoye abahisemwo gupfa no gukira yemeye kukuvyarira kavuga ati yo muntu ngirenda muvyarire yitwe papa naka atipfuje gukura inda kuko gukura inda ni ibintu usanga bisanzwe cyane hari abakobwa usanga babishoboye mugabo jewe mutima naravyumvire guso mutima gukura inda nta unari mfise nabaye buvyumvire tu basi bica biherera ngaho rero ico no mufasha ko yo nkurikirana kanyitaho ico two nkenera katumfasha ariko muri makinda witwa tubishaka inda witwa tabishaka ya nayitwaye nayishaka egereza mikro gatoya nayitwaye nayishaka okay ni giki wohana urundi muntu ashobora gutwara inda tabishaka undi mukobwa nkawe abakobwa no hanura bashobora gutwara inda batabishaka ntibaze bipfuze gukura inda ngo nuko ngo batwaye inda ngo batabishaka no umwana n'umugisha kandi kira mwana wese avukana isahani yiwe cyangwa riski yiwe umugisha wiwe umfo ku mwana rero ntuze umuhore ngo amakosa ngo watwaye inda ngo utayishaka ngugire ngo uyikureyo no ico ni icaha wagize nakoze icyaha cy'ubusambanyi cyangwa n'icyaha cyo kwica numva ko noba ngomba gukora imana mbe bavuga muki ujisho ari abantu beshera imana sha uya urumva ko noba ngomba gucokoza imana umva nakoze ubusambanyi ico ngomba gukora n'ikindi kintu cyo kwica kweri ngira ibyaha bibiri noba ndengera cyo kwica sho kirateye n'ubwo ya aho nyene uramukunda papa w'umwana canke ni bya bindi ushobora gukunda umuntu kubera ko vyamaze kuba
ndamukunda cyane. Wariko wiyumvira wariko wiyumvira iki kano kanya ko ni umujyane muri bake kutweretse uko oya ariko ivyo bintu ndiko ndiyamiza hanze sasa ya ndamukunda. oya tugize nari mbaye tubwiyumvi hari ibintu tunayimbaye bwiyumvire hari ibihe mutabanye neza oya nta bihe tutabanye neza tu mumeze fresh ya ni fresh tu mumbwirira amajambo abiri y'urukundo sweetheart I love you ndagukunda cyo ni ryambere kandi nzokuvyarira rya gatatu witwe papa nde papa Ayana papa Vayana vyose tu uramukunda ariko nawe aragukunda urabitahura canke urabona nyine ko ari agahatsi ushobora kuvuga ngo arankunda ugasanga ntankunda mugabo je ndamukunda ya mugazi ushobora gucika ivutu ngo ntankunda ngo reka nanje ngo nje ndamwanka biramaze basi imvura igomba igwe rero tugushimire cyane nanje ndabashimiye Mr Fofo Mr Duterinda vipi sasa tugushimire cyane twabanye neza ariko Mr Fofo Mr Nikon Mr aka The Fire Mr Twakina Mashanje mura amashanje ndamusego feedback yawe urayishimiye ego cyane gose ego tegura kubongera kandi ryari vuba cyane oya tuvuze vuba cyane tubona imisi yakazoza y'imbere ego urakunda umuziki vy'ukuri cyane kandi ndi mu maraso narawuvukanye ego Imana ishimwe ko wavukanye umuziki kutavukanye gospel nayo gospel no muziki ya okay nashase numve ko bitahura kumwe ni sawa inyuma y'ibiriko birakuvugwa ko utegura iki kugira ngo ejo uzobe umwe mu baje nashobora guhanura abandi ariko bisaba kuheba bimwe ego ku bintu biriko biramba ko ico ntegura kugira ngo nshobore kuba umujene ahanura abandi novuga ko icambere nuko kuvyambaye ko je ubwanje ntuvuga ngo naravyishimiye ahubwo habaye amahitamwe yabashase ko bimbako ndavuga Fofo ndavuga Celestin ndavuga n'abandi bagiye batandukanye yaba Samia ujya mwigema avuga yuko yari afise imbanyi muga dusanga kwa rukumbeshero urabona ni hatari so ikintu rero ntegura kugira ngo mpanure urundi abandi bajene kuvyambaye ko nuko muze mukunde abo mwarukanye mukiri bato hama ni mwamara ko bakunda ntimuze mwigire mutandukana nko je na Fofo twatandukanye bikavyara ikindi kintu kibi muze mukundane kuva mukiri bato kugera mu bigero mukiri kumwe bizofasha cyane kuko ni mwatandukana bizotuma umwaje hari yunda je hari yakundane no hari yunda akundane no hari hama urukundo gongere kuvyubuka usange habaye intambara nk'iyabaye hagati yanje na Celeste yego tugushimira cyane brother nanje numva no bashimira cyane kumbure mwakoze cyane yes yego okay ni giki cyatumye ubabara cyane nkuko twavyumvise cyane gijaje gutuma ubabara kandi utari nk'abandi utahisemo kuyikorora ariko ukabukivisa ariko ukaba warababaye cyane ni iki cyatumye uza kubabara cyane icambabaje sikindi nuko nakinye film fisinda nkina muri filme ntwana twayinda haciye imisi mikeya canda twarinda nyene ntarinda ishaka bitari mu migambi nta nikindi cambabaje nico nikihe cyatuma utayishaka icyatumye ntayishaka nuko nari mfise iyo ngomba kuja nagomba kuja kurondera ubuzima nk'abandi ya nta kindi cyatumye mbabara nta kindi cyatumye ntashaka gutwara nico tu yes merci beaucoup STV ndabashimiye cyane mwebwe mwese twabanye twafasha akanya kanini ariko namwe mwafasha akanya kanini ko dukurikirana niteka kuri twebwe iyo mufasha akanya kuturaba maoni yenu cyangwa comment zanyu uko mubibona inbox plutôt muri commentaire biraturyohera cyane ariko kandi uciye inbox ufise icyumviro cyangwa icyo ushaka kutubaza turaheza tukakwishura kuko muri abantu bacu nkuko nakutura abantu banyu turashima cyane iteka muduha kudukurikirana turabashimira cyane mwebwe mwese mudahengeshana welcome again kuri STV mu kindi kiganiro gikurikira jewe ni Mr Solution STV, every story matters.